dushime ubwo mwese ari intara nziza ya Gitega abandi bose bubaho umwese n'amudondo bako bakabyanze gutakaza amanehero tubashimire kuri uwo munsi mwiza kwifuriza umwaka mushaka mu ntara washitse mu matariki ameze nk'ayahurirana n'igihe Gitega umugwa mukuru wa politiki naho ntazi tariki ngo ni mu cyungararo tariki zine z'ukwa kabiri mu mwaka uza reka kusura kurara mu guhimba imyaka 10 sinibuka neza ko ari 2017 imyaka 10 ngo mikwiye cyane aryoheye mbonye abantu bangana uku bameze neza ndavuga nti umugwa mukuru wafashe iyo ukuze bagusohora ugumubaza papa wawe ingene ubaka urugo uteza kucugubaka wenyine uyu mugwa mukuru rero barawuduhaye tububake twiyemere tuwubake haravuga ngo ntibo baruguru hari amajambo menshi ngo ntibo baruguru nkuko umengo kuba mu mongaho ni byiza uyu mugwa mukuru barawugwanije kandi ugwana na twebwe nyine hari abantu benshi bagwanije umugwa mukuru wa politiki natwe tujyana nabwo turemera nayo duhimbaje imyaka 10 Gitega imeze uko muga turacyafisigaranye umwaka umwe ugupanga kugira ngo tuzohimbaze imyaka 10 haboneka neza ndibuka tuvugana n'amankebuza amateka habaye ikibazo kininiya n'amajambo menshi muga kugira ngo je mfati ya mbere cyabaye ikibazo kimwe twagize inama hari kwa munsi wa mbere hariho umuntu umushinga w'amateka yari yagiye muri ambassade ahantu haje Bujumbura ariko araganira na ambassadeur w'umuzungu acavuga ngo naho umugwa mukuru wagize Gitega tuzobigwanya ntazotudugana ko nyene hari saa 3 saa 4 ku mugoroba premier telefona minisitiri wa minisitiri wa sécurité publique yari Bunyoni ndamaza urafise amakamyo ndayafise umuga nta gitoro ndagifise nta mukozi n'umwe nabwiye dafu ndondera amahera y'igitoro na freedom mission bwakeye mu gitondo abakozi basanze amakamyo yapakiye ibikoresho byose byaduze kugira gusa ndabe yuko umuzungu ashobora kumbuza kuduga avuga rero ngo giri kuri yo ngo akora nk'umuasaya ngo ntabwagisha inama ndavuga nti twebwe dukuriza amategeko nasomwe nawe yo kubishoboka ugomba kuguma ibujumbura naje muri meri akoreyo ukora mu n'amaherezo amateka araduga umva rero benshi bararwanije hariho nabi wacu aha muri twebwe aguma ibujumbura yibaza yuko ashobora kuba gwanya atabizi mugabo hari intumbero yo kugwanya umuji igisagara bakagwanya na aeroport bugendana yagwanijwe n'abantu biwacu ngo nta aeroport international yo kugendana yoba turabifise byose urumva rero ukaba uvuga uti Gitega uri kurashira mu ngiro imigambi y'abandi utagombye ko umugwa mukuru ntavyo umenya mugabo ari abantu bavuga bati dindiza umugambi bamaramara mu gukora rero tupange neza imyaka 10 tuyihimbaze Gitega iboneka muzirikane ibyo ndabivuze ndazi yuko benshi
harimo abagwanya umuco babigwanya batabizi batazi n'igituma agapfa kuvuga gusa ngo sinzoduka. Nibyo nagomba kuvuga mugaso tuzokora ibishoboka tuzokora ibishoboka kandi uzomugwa mukuru mwiza w'iteka. Habyo twaje turemera mu gisagara sibyo gashi hari amakarite twagendeye turabemerera. Hari abavuga ngo mwemere ubuki mutegeka umugambo uri ku butegetsi ubukomeye harayifata mineneko naho twokomeye kaburimbo twoyikora si leta none si iwacu none leta ni yanyu. George yareka aranishuza amapave sibyo none na Kristina haje yashuhuriye ahantu ndabemera amapave. Ibara ry'amapave ni bararyorosha muga twige twamenye byose ko ndashaka kubikora. Naho uvuga kilometero c'ipave n'umuntu umu privé yorikora icyo gituma ntabora rondera amabuye cyangwa gutomeka murondera hari amabuye meza y'amapave cyangwa kuyacongesha. Ntayibona ko nzosira gutinya byose birashoboka. Nyarishoro mukuru w'ikavuze ati twubake stade y'Ibujumbura ndazi n'abantu turi kumwe mu mupira w'amaguru bavuze ngo barita imbere ngo batangwe kubaka ibintu bategera n'amahera nene cyuzuye miliyari 30 cyuzuye n'ubu twarasabye itankoma kiya kivuga kisubizwe ibende national kiya kivuga cy'itankoma kwa sogokuru icyo tukijako tuguma duhejeje icya kabiri nicyo muri kapitale politike nikijya nyine cya sogokuru tukigira turazana abaenjeniyeri dusambura hamwe cyaye hose tuhasambura dupange stade nziza yo kumugwa mukuru wa politike. Hanyuma imigwi ije gukina nari navuganye na buramatari hirya yeke imigwi ije gukina ironka girandene stade Ngoma tuje kumusezera ubushake mu gisoda muvugane baduhe stade dushire kumusezera wabene igihugu yiga n'igisoda cyo muri leta Menoze isohoka ni ari hano muhasabe twashira umusezero n'ahandi kwavuga nta nakiyo cy'ugutinya kuko n'umugwa mukuru abantu benshi babifata mineneko nga turakeneye ko umuntu avuye Buraya avuye hehe aza Igitega akumva kaje mu mugwa mukuru. Je nagize gutuma ko muri Espagne baragira ingorane baravuga ngo mu Burundi bagumye no kugumuka abavyeyi ngo atuzumiye ngo abana ngo mu gihugu ngo kirimo intambara baje kwa Patiri Kadogoga niko tumita tuzire yitwa intima imifata zo kuvuga kubera yigeze gutera inkuru y'akadogobwa kari bagomba kugira barizogenda kwa Patiri kumubaza mu Burundi ngene hameze hama tubazanye basikiye ngaha muri kubabikira hejuru kuri Matergo babona bikeri nawe umengo yavuye hariwa batabona bikeri generale ngaha nawe baramuzi barafotora bifotoza muri Matergo ngo turi mu Burundi bati ziravuga ati ni mu paradizo ni hafi ni mu ijuru urumva niteka turonke ngene twakira abantu turonke ngene bamererwa neza umugwa mukuru abantu baratinya kuza nyeshoro mukuru giwaziriye mwabonye na Paris yaheje kuyubaka twebwe twaziriye ko mu mugambwe uri Bujumbura uri muri mission kujya baje mu ntara ugiye Bujumbura tuma Fredo mission kujya giye mu ntara kuko muhira ni Gitega. Umva rero twese tuvyumvemwo ushobora kubaka hoteli abandanye yubaka
twagwiza tunga turonke heshi ukuraza abashitsi twege burunga n'amasengesho y'umukuru w'igihugu ntashobora kuberayo kubera iki nta hoteli ziri amasengesho y'umukuru w'igihugu je nabajije nawe ko mutazi wacu ati none abantu borara twe muri Aigle Noir na fondation twari tuvuga tuti natwe mu myaka mu 2027 mu mpera tuba dufise ivyumba 500 baje twihinumbere turashobora kutabikwiza mugabo none imbono ntukora hanyuma hashigeze ukavuga uti nagize 75 kwijana hamuka tubandaniriza igakirazira gutinya imigambi niteka rero intara ya Gitega n'intara twebwe mu mugambwe twayifashe kapitali n'imigambi yose y'iterambere amahinguriro ibiki twe turafise urutonde ibintu zizokubaka tuvuze dutera amavoka ni ibintu birebire si ugutera gusa uyabona korokera hasi ushobora kurima ikintu utateguye ingene uzogihingura amahinguriro tarapanga ushobora kugira ikintu utabona ngene uzokwegeranya umwimbu twe tubona mu 2029 honyene tuba dukeneye amakamyo arenga 1000 mu gihugu hagati yo kwegeranya amavoka transport intérieur nga y'amavoka gusa gukura amavoka mu mazone uyatwara ku mayizini twitwe export ivoka apana amavuta ivoka byo dusanga imodoka 2030 zama zifata isafari izizi Dar es Salaam niterere naho izozo kwasanze ari ntoyi tazobishobora byose n'indobe duteranye mwumva rero je niberenga hano mbamerewe neza kubera ni hagati mu gihugu bwa mbere bose bagomba bambaza kubera ubigiteka kubera ko utaba mu muji je sinzosaba kuba mu muji ni makama nta muji mbamo urazogenda bahari giteka kubera je nagiye gujumbura muri 85 Mutanganoro ntiyariho Kigobe ntiyariho Kibenga ntiyariho Avenue du Large hataha ingeregere ahantu hose no mwishamba hubatse haraba umuji no mwishamba mfa kuhubaka haraba umuji 85 izina kafi 30 40 41 none sigisagara papa yasomeye imisa ahantu bari mu kamba hajya kuri Mosi bahari imipamba je nibera ya kumugoboka genda uguri parcelle kwiroba yo yagenda kumugoboka urabe yuko uri parcelle kumugoboka nabwiye mustaneri ngoma nigire hariya imakebo hari site nabonye mustaneri yanyemereye nigirire y'umuji wanje mwishamba musangeyo ndagenda bitse mu minsi mugiyeyo murondeye parcelle ntimuzoronka urumva ni ibintu byiza cyane uwo muji ndi twawutanguriye rero nkabasabe abantu benshi bamenye uwo muji bose nyene ko ndabwira bamubona bishoboka gute ko hari inyubako nk'iyi ibarabara ririmo pasiteri y'ikabuye zikana yoyane ni kibazo n'ubujere ko ndavuga nti kongere y'umugambi izohora ibera ariko ni hanini twebwe dutumira abakongresiste ni 1200 aha baricara neza abadiplomate abagwizatunga societe civile n'imigambi bose bokwinjira indani kandi hobera kweli hari ruje verbra bose umbere umusenyeri tuzobasaba tuti igihugu kigoma gipangira akantu ngaha muzotwemerera ngo uko twabivuze dusabe intwaro kuva kuri kiyaje cya musenyeri
kuza guca ngaha kuja mu gisagara ribi barabara ryiza hari accessible parking turavuze cyane twarutirako je nige kuri gatanu kuri iyi stade cyo tugira parking iyi stade cyo tugira parking mugabo dusizemo gazo senedike uzo parking ahandi urumva rero ni uhumirije ukaraba mu myaka 5-6 iza turashobora kubona dusize ku rwego rwiza ntidusubire kukengera iyo tuva n'abanyagitega muri ahandi embisa muhira muri diaspora hari Bujumbura subiza amahera muhira naje mbigitega mugabo muhira sindahibagiye muhira aho wavukiye kwa bibi nibo bakureze nibo baguha imihezagire ushikiyuri ntiwibagire muhira nanyeshuri mukuru w'igihugu murabona ko yibera muhira ije ni inyigisho ikomeye cyane nta kwibagira muhira baje bakureze bamwe wazuri ibimihwi wibi misigati nibo bakureze haraho tubona ko wakaze mugabo kera nibo bakureze nicyo gituma dusaba rero yuko simvuga amajambo menshi kwanza hiyo meze siyesi nongeza aya je ntavyo menyeye kongeza none njya ziriho wongeza kugira ubishire kera kubera umuceri twawujya rimwe mu mwaka kuntu we sinzi abandi ngira batembere kare twige kuntu we rero twari umuceri uri umwana umuceri usigaye wacurira none umwaka uzoshika ryari ubyanjye umuceri ugacurira kubera irya zisigaye rero nakongeza nivyo waje ivyo byose nta nuko atawihebera inzoga ziba ziriho ukunywa nyinshi niko Braludi ikora igira ngo isoko yongerekanye ntizihera urumva rero gavana ntubwe wose nikongeje naho twogoma kubona naho ntawo kwanga mbwa nta kongeza none bitanga kandi ngaha hose amacupa mbona cyuzuye Ega bakubwiye ngo wongere bacakubwira ngo uguru iri imbere yawe niteka rero turi kumwe twese cyende mu mpira w'amaguru Jesi nzo igitega kiri ikibuga kimwe sinemera abantu b'igitega bagikorana ugavuga kamwe gira bagire entraînement sinemera kandi ibyo byo kuvuga ngo ni federation ngo izobikora je nabikuyemo bajya abana bose bakina n'abana bacu reka ko dutererana umuntu ngo zokora ibyo byose biraturaba je nasavye mustane yari iwacu reka itwa mungwa hariya ahakurya reka twe tuva muri zone mungwa namuze mustane duhe mungwa nawe ni ministre wa santé Sylviano nyine mugani yava hari duhiki ikibuga tubishire ko senetike abana bacu kirazira gukumbagaza umwana mu bishanga nk'ingurube uzotera imbere ryari umwana aza muhira yuzi ivyondo yoze n'umuntu agacacavura iterambere n'isuku ririmwo kandi umuntu ko akorera heza niko nawe atera n'umuvyiyumvira atera ba mwiza dushiremo ingufu gisaja Gitega gifite amahera menshi cyane amahera yarongerekanye kuko mene yarabanye ni tuyatange neza muri conseil communal dushiremo ibiboneka bijya bintu dukora bitaboneka n'abanyagihugu bamye twabikoze tugira utuntu duto tere basket nziza ya synthétique basket iriho imwe abantu tukabona ikipe zo z'Ubujumbura zivuga ati tugiye Gitega igashobora weekend bose ukabona imodoka igihumbi zituzi Gitega kumara yo weekend iga tourisme intérieur tezo kuyikomeza irega abanyamakamba baje Gitega bakaza ari igihumbi bakariraho umwe wese ibihumbi 100 ugize igihumbi miliyoni 100 kuri weekend abatashi Gitega abubatsi Gitega bacaronka amahera
abafise amahoteli n'abarimye bateka mu maresitora. Ntitwagiye mu Bushinwa, wabonye gute tourisme intérieure y'Ubushinwa n'amamiliyaridi y'amadolari kuraba agakoko bakiriye agakoko kameze nakayigire n'abari mu gakaya n'agakoko bakiriye kitwa panda bagashira mu kibira mu migano turaniganwa bukinga kugira ukabone agakoko bakiriye mu Bushinwa bahagirira publicité igihugu cyose umwana wese n'umushinwa wese avuga ngo sinzopfa ntagiye kuraba panda kugira uyibone n'amayuwa 100 n'amadolari 18 yumvira abantu twarasekana bazuye twagiye twe n'umukora cya rugamba bari kumwe barasekana abantu bagiye kuraba akantu tuvuga none niko katuvanye hariya twagiye hava amasazi tugiye kuraba agakoko kitwa panda. Urumva rero birakenewe bavuze agasuma ka mwaro bavuze ibi none agasuma ka mwaro uwo hamenaja akagira ihoteli cyangwa akagira yo aho abantu bateramira ntiyoca amahera.